Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ka makuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kwa biriko biravugwa mu bisata nka politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezweko. Ni musangwe kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha. Abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri mu makungu ya kure, ndabahaye kaze muri ano makuru kandi nanone bakenguruka ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubagezako. Muri iyi minsi mu gisata c'umutekano nta zindi nkuru ziriko ziravugwa. Haravugwa inkuru y'umuhari RIHAQE, akongera akavugwa inkuru y'abasuda b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bifatanye n'ingene General Muzinga mu minsi iheze yaragiye gusiga gatwe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo mu hoteli imwe yo mu gisagara ca Fizi. Abategetsi batandukanye cyane cyane mu biganiro bariko baragira muri no minsi RIHAQE barayigaruka ko cyane. RIHAQE iravugwa na Valens Ndayishimiye mu kiganiro agiranye n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye, ikavuga na Reverend Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Tukabibutsa ko kandi RIHAQE baratanguye gusamirana mu matwi ya benshi ari uko hashitseyo umukenyezi Pamela Kazekare yavuye mu gihugu ca Canada na bakavuga ko agiye kwifatanya na RIHAQE mu rugamba rwo guhabuza demokrasi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ico bavuga ko ari vyo abasende DFDD nabo baje mu gihugu bagwanira. Ubundi benshi baravye ibibazo bihari kuri ubu mu gihugu cyane cyane ko ibintu byose vyabaye ndanse, benshi baravye imiriro irikiraturira amasoko atandukanye hirya no hino mu gihugu, benshi baravye ingene igitoro ari ndanse, benshi baravye ingene amafaranga mva makunga ataboneka, ingene abarimyi bareha ifumbire muri fomi ariko ntibayironswe, ingene bamwe batacemerewe gushika mu gisagara ca Bujumbura, aho twovuga nk'abunguruza abantu ku matukutuku ndetse n'amakinga n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Benshi ishavu ryaraduze nga bene igihugu benshi nuko batavuga naho ubundi ngishavu riraniga. Amajambo agenda aratangazwa n'abategetsi batandukanye cyane cyane kuri ivyo bibazo bihanze abene gihugu nivyo vyama biduza ishavu rya bene gihugu bato bato. Akarorero gatoyi ningene President Valens Ndayishimiye ubwo yivugiye ko ivyo babuze boja kuvyironderera. Bamwe bati ko twagutoye ngo duhagararire, none ivyo ni ibiki? Mu matora yawe watubwiye ko mufuko wose uzoronka amahera umwose ukagira icyo ufungura, ariko amahera yarabuze. Kubera iki rero abategetsi benshi bagaragara nkaho batanezwe ibibazo vyacu kandi muco twabatoreye birimwo. RIHAQE ikavuga ko CNDD-FDD ivyagwaniye ikiri mu ishamba atari vyo yashitse ikora ku butegetsi ahubwo yashitse ikora igihushane. Bamwe bati Reverend Ndikuriyo ngo ahejeje gutangaza ko hazocwambaye hagati ya RIHAQE na CNDD-FDD. Bamwe mu bakurikiranira hafi vya politike yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini bagaruka ku burorero bwinshi bwagiye buragaragara. Uti Habyarimana mu Rwanda yishwe n'intambara yakokeje. Idi Amin Dada na Mobutu barayikokeje, rugeranye ko baca barahunga, nayo Buyoya yarayikokeje ahava manika amaboko. Ndayishimiye bizogenda biti? Azopfa, azohunga canke azoganira? Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yabashijwe utubazo twinshi cyane ku buzima bw'igihugu kandi aradutangira inyishu. Muri rusangi vyarabonetse ko ikibazo cy'ubutunzi kiraje ishinga abarundi kuko nico kibazo cagumye kigaruka, kandi Reverend Ndikuriyo yagitangiye inyishu benshi bisi zo kwikurayo. Habajijwe nibazo vy'indero, umutekano, politike n'ibindi. Reka tugaruke kuri kimwe mu myihwezo yo gusesangura vyimbitse binyegeje mu butumwa bwa Ndikuriyo. Ico kiganiro caremesherejwe mu ntara ya Burunga imakamba ku kibuga ca Gasenyi. Reverend Ndikuriyo ngafitiye umujinya mwinshi RIHAQE. Abajijwe ku bijanye n'ikiroberi ca RIHAQE, Reverend Ndikuriyo yishuranye imvugo y'agakekezo. Uyu mukuru wa CNDD-FDD yagirije amafuta 2 kiroberi ca RIHAQE. Hamwe akavuga ko RIHAQE itagira sababu, ahandi naho avuga ko uyu muharo udafise abagwanyi bakwiye.
naho yavuze ko Tabara badafise sababu ni ukuvuga imvugo y'urugamba canke cause de la guerre. Ndikuriyo ntiyashoboye nawe gusigura imvo zerekana ukungene ico kiroberi kitagira impamvu y'urugamba. Kuco Tabara idafise abagwanyi bakwiye biraboneka ko ari ibinyoma, kuko nta kuntu ubwo buke bw'abagwanyi bwoca umurakaza kandi vyitwa ko ari akunguko kuri we. Amakuru y'ibanga dujije kuronka muri uno mwanya nuko kimwe mu bintu vya mbere bigora abategetsi b'u Burundi ari ukumenya amakuru y'ibibera mu muharire Tabara. Amakuru y'umuharire Tabara buriya ngarugaranywe, nta muntu numwe ayaronka ko ico twokwita nk'umwidegemvyo ku makuru, kuko yoba inzego z'iperereza canke se iyindi mihari itandukanye kugira ngo winjira muri Tabara ibintu bikomeye cyane. Mbere abenshi bagiye barafatwa ko ari bamaneko batandukanye, abo bagafatwa bagapfungwa aho muri Tabara, ariko kandi bikavuga ko bafise n'indi position itazwi neza aho iherereye bapfungiramwo abo bikanze ko bashobora kuba ari abasumyi b'urusaku. Ndikuriyo we mu mpanuro yahaye Tabara yavuze kuco tumitana mu mitwe na CNDD-FDD ifise n'imiburiburi abaroberi yise ilaki zibiri, ni ukuvuga 200,000 vy'abagwanyi. Naho nyene ngabura Tabara ko abo basirikare ko igisirikare candashimiye kizoca kibica bose maze umuhari uce uja kurondera abandi. Ngukurikiranye neza aho Reverano Ndikuri yahagaze ku ntambara zishobora kwaduka, avuga ko muri CNDD-FDD bitegura intambara kandi biteze ko bategerezwa kuyitsinda. Ibigaragarira mu mvuga akoresha ivuga ko Tabara ishaka gutanguza intambara itagira impamvu, kandi ko igisoda candayishimiye kizokwicira rimwe abaroberi ba Tabara. Mayani majambo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze ko bazozimanganya Tabara bayirandurane n'imizi. Sagaseseshwa rumuri ko Ndikuri afitiye umujinya w'umurandura nzuzi kiroberi ca Tabara. Ibi birumvikana na cyane ko bizwi ko uyu mutegetsi ari mu kagwe ka CNDD-FDD gato cyane kiyaye ububasha budasanzwe bwo kwiba no kwica atacamira. Ivyo avuga vyose ngo aravuga ibimujemwo. Ndikuri ngo avugishwa n'amarangamutima y'umujinya afitiye abashobora kumwaka ububasha yihanga kisanga ari karabazwa ivyo yivye nabo yishe. Ubu nibwo bwoba buhanze abategetsi benshi muri CNDD-FDD. Reverano Ndikuriyo ngo numubeshi kandanda. Ngo bugimonera kure n'abagumyabanga bari bateze amatwi Reverano Ndikuriyo baguye mu gahundwe bumvise ari kakokeza intambara. Mu bisanzwe abanywanyi ba CNDD-FDD bari biteze ko Ndikuri yagira yerekana ukungena intambara ari mbi narijya kunze kwivugira uko ngo akunze kwivugira ko yayiboneye. Ndikuri abona imbonera kure n'abagumyabanga bihoreye kugira ngo bakiza agatwe, ngakibaza ko batazi impamvu zumvikana zishobora gutuma baronse rimwe barasana. Zijya mbonera kure ngo Ndikuri yabeshe ko Tabara itagira impamvu, azotangara umunsi yamenye ko arizo ziriko zirayinjiramwo ku bwinshi kandi ku bushake. Imbonera kure ubwazo zirarushe no kurara zirakizura zikabwirwa ko amavoka ariyo azoziteza imbere. Imbonera kure zigiye gusuma mu masoko zigura ku biciro nk'ivy'abandi bose bagurako. Imbonera kure zibura umuyaga nkuba, amazi na internet nk'abandi bose. Imbonera kure zibura bisi, ifumbire n'akazi nk'abandi barundi bose. Imbonera kure ngo zikoreshwa mu busuma bw'amatora nizo zigaruka gushinga intahe. Reverano Ndikuri ngararaba akabona imiryango y'imbonera kure imbere yiwe agace yibaza ko agishigikiwe naho shwi. Ngariko turaguye turagarutse ndayishimira na Reverano Ndikuri ngo barabizi ko imbonera kure zadebukiye kuko nazo zaracunzwe bimwe bikomeye mu matora aheruka. Ryabaye rya mbere mu matora CNDD-FDD aho umunywanyi wa CNDD-FDD acunguka kuco atoye. Impamvu za Tabara Ndikuri yavuga ko zitaba ngo nizi nke tudondaguye kandi azihoza azizi kugira ngo ahuvya hari n'imbonera kure yiyitirira hamwe n'abarundi muri rusangi. Kucuko Ndikuri yiteze ko CNDD-FDD izokwica umugira ko abaroberi ba Tabara ngo ni nko kurota hagaze ku murango. Reverano Ndikuri ngo ashobora kuba arabira ku vyabaye ku kiroberi yahoze mu gihe cyari ko gitana mu mitwe n'igisirikare ca Buyoya. Ndikuri ngo aravye kungena mu myaka irenga 10 batigeze bashobora no gufata izone, aciye baza ko ari Tabara nayo bizoyigendera uko nyene. Ngo twagira tumuvunira akagwe ko uko intambara ya CNDD-FDD n'igisoda ca UPRO na vyagenze atari ko ivya CNDD-FDD na Tabara itegerezwa kuzogenda.
mbere icyo atazi ngo nuko ntibizova muri iyo ntambara bidategerezwa gufitanira isano n'ivyavuye mu yabuyoya na Hussein Rajabu. Akarorero ka hafi yorabira nuko ngene intambara zo kwibohora zagiye ziragenda mu bihugu vyo mu karere mu myaka iheze. Twibutse ndikuriyo ko Yoweri Museveni na Laurent Desire Kabila igihe bibohora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 batsinze ibisoda vyama bibohoro vy'ama leta bagwanya kandi birangira Idi Amin Dada na Mobutu bahunze berekeza muri Libya na Maroc. Tunibutse ndikuriyo ko hari yindi ntambara yo kwibohora yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 ivyari bitigeze bishika mu zindi zabaye mu karere. Juvenal Habyarimana yakokeje intambara kuko kwa Reveriyano na Ndayishimiye bariko barayenyegeza. Muribuka mwese ko Habyarimana yasize atabonye umwimbu y'ivyo yarimye. Ubu umuzima wa Habyarimana ntuzi ko nterahamwe ziwe ngo zahavuye ziyabangira ingata zikaba zisaziye mu mashamba ya Kongo. Nkuko uyu mwihwezo turiko tubageza ko ubandanyu bivuga Idi Amin Dada na Mobutu bakokeje intambara muri Uganda na Kongo barashoboye kuyanyaga barahunga rubuzuriyeko. Wayikokeje mu Rwanda yayiguyemwo nayo wakokeje mu Burundi yarabonye ivyabaye mu babanya cahitamwo inzira y'ibiganiro. Uyu muhinga mu vya politiki ati twumvirije imvugo ya Reverano Ndikuriyo na Ndayishimiye birumvikana ko bavuga nkuko Idi Amin Dada, Mobutu, Habyarimana na Buyoya bavuga. Bose bavugishwa n'agahimbo nk'akariko karavugisha Reverano Ndikuriyo na Ndayishimiye. Ubu ndazi ko ari hamwe bozuka boca basaba imbabazi abanyagihugu babo bahemukiye. Nta numwe muri bo yosubira kwishongora ko yari afise impamvu zumvikana zo gusotora intambara. Uyu muhinga ati twamye tubibabwira kenshi. Ntituzi neza ikizoshikira Ndayishimiye mu ntambara zimirije. Ntituzi ko azahunga azofasha nkazohava arangiza mu biganiro nka mukuru we Buyoya. Reveriyano avuga ko Leta Tabara itagira impamvu z'urugamba. Mugabo ntavuga impamvu CNDD-FDD yiwe itemera ko abihiganwa yaheganwa mu matora. N'inyishu Ndikuriyo yatangira ibibazo vy'ubukene n'inzara zirateye isoni kuko avuga amavoka gusa nkuko Nkurunziza yashitse avuga amavoka ariko abarundi ntibigera babona akarusho kayo mu myaka 15. Tubibutse ko naho havugwa vyinshi kuri Leta Tabara umuhari wowo uri mu gacerere guhera mu kwezi kwa Ntwarante. Inkuru zivuga ko Leta Tabara zarakwiragijwe cyane ku mbuga hwaniro ubudahengeshanya guhera muri Ruheshi. Nyuma yaho Onisore raporo yavuga ko Leta Tabara iriko irashinga ibirindiro hafi yaho Kongo ihanira urubibe n'u Burundi. Naho muri Leta Tabara abanumye amatwa dusumira ntibasinziriye bari mu myiteguro idasanzwe. Hari n'ivyo tutovuga ko Leta Tabara ikigiye kubera twoba tuvuniye akagohe Ndikuriyo na Ndayishimiye mu gihe bo biyemesha ko bakomeye cyane. Ibi rero akaba ari ivyatangajwe n'umwe mu bahinga batandukanye ndetse yandika no ku mbuga ngurukana bumenyi vyinshi mu vy'abayumvira cyane cyane ko bivugwa mu gisata ca politike. Aho asozera agira ati mu mateka y'isi abanyagihugu nibo bafise ijambo rya nyuma ku gihugu cabo. Nta butegetsi na bumwe bwigeze busumvya inguvu abanyagihugu. Nta butegetsi bwoteza imiriro, imvura n'ibisebuzi bingana gute impera n'imperuka hamasinda abanyagihugu. Sikera aho icitwa CNDD-FDD kizohora gitangwa k'akarorero mu mashure abanyeshuri bariko bigishwa kahise k'intwaro mbi zaciye mu Burundi. Nuko nguku uyu muhinga mu vya politike asanzwe anakoresha imbuga ngurukana bumenyi abivuga. Siwe wenyene yabivuze kuko n'umushikiranganje Bizimana nawe yabivuze ko muti none ko Ndayishimiye adashaka intambara yoba yiteze ko Leta Tabara izobanza kuyisabira uruhusha. Leta y'u Burundi ngo yifuza ko ibihugu bihaye indari impunzi z'abarundi vyo barereka ntibinjire muri Leta Tabara. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire. Yabivugiye mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Main Switch gikorera kuri YouTube. Mwijwi ryumvikana mu mubabaro umushikiranganje Edouard Bizimana ngo ntatahura ingene ibihugu bifise abarundi babihungiyemwo birera amaboko ntibifashe CNDD-FDD gutoteza abarundi bashaka kwinjira muri Leta Tabara. Bizimana arongera agatanga akarorero ku ngaruka mbi zizoshikira abategetsi ba Canada aburira abategeka Canada ko hazogera igihe inama nshinga amateka ya Canada ikababaza igituma baretse umurundikazi Pamela Ndondeza afise n'ubwenegihugu bwa Canada akinjira muri Leta Tabara. Ibintu ngo Bizimana avuga kuri Leta Tabara ku barundi bayinjiramo no ku bihugu bashobora kuba bari babayemwo ntibigira ngo umutwe n'amaguru.
wumvise Edouard Bizimana wisanga ari utubazo uriko uribaza. Mutima y'igihugu gicumbikiye impunzi kirafise ububasha bwo kuzibuza gukurikirana ibijanye n'ubuzima bwa politike yo mu gihugu zaje zivamwo. Burya Canada irafise ububasha bwo kubuza Pamela kugwanira iteka ry'u Burundi bwamwibarutse. Mbega ibihugu vyari vyarahaye ubuhungiro abasendefde muri za 90 ko bitababujije gutanguza ingwano yari igamije kurandura ubutegetsi bwa UPRONA. Burya Tanzania yari ifise ububasha bwo kubuza abahutu bari bayihungiyemwo kuja mu kurugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Buyoya. Mbe umushikiranganje Bizimana woba witeze ko abarundi bashaka kwinjira muri RIHAQE bazobanza guca mu biyi wawe kugira ngo bahuruhusha? Ubwo Ndayishimiye yoba yabanje kuja gusaba uruhusha kwa Buyoya mu mwaka w'1995 kugira amwemerere kwinjira mu kiroberi ca Hussein Rajab. Hussein Rajab mu gutanguza ikiroberi yaba yabanje gusaba uruhusha muri UPRONA. Mushikiranganje Bizimana, mbega wewe igihe wahungira muri Cameroon woba wanje gusaba guca mu biro kwa Buyoya kumubaza ko wohunga? Mushikiranganje Edouard Bizimana, reka kurota ku murango uhagaze muri sindefde mufise umweto aho tuja tubona Ndayishimiye asoya amategeko avuga neza inzego za leta umurundi abarizwamwo kugira ngo yemererwe kwinjira muri RIHAQE. Umvije amajambo ya Edouard Bizimana birashoboka ko ngatazi itandukaniro riri hagati y'imyerekano n'intambara. Intambara ntisaba igurusha mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati, intambara itangura gututumba ubutegetsi butayifuza, igasutama butayifuza, ikaranda gatabuga imisaya bikarangira buhenutse. Buyoya ngo ntiyashaka intambara ariko ntivyari ngombwa ko ikiroberi ca sindefde kirinda kuyisabira uruhusha. Idi Amin Dada ntiyashaka intambara ariko ntivyari bikenewe ko Yoweri Museveni arinda kuyisabira uruhusha. Habyarimana ntiyashaka intambara ariko ntivyari ngombwa ko Paul Kagame arinda kuyisabira uruhusha. Mobutu ntiyashaka intambara ariko ntivyari ngombwa ko Laurent Desire Kabila arinda kuyisabira uruhusha. None Ndayishimiye adashaka intambara yoba yiteze ko RIHAQE izobanza kuyisabira uruhusha. Ibi ni bimwe mu vyatangajwe n'uyu muhinga mu vya politike ndetse kandi yandika no ku mbuga ngurukana bumenyi agira ico ashikirije cyane ku majambo ariko aratangazwa n'abategetsi batandukanye muri ibi bihe Uburundi burimwo. Benshi bati ibi bihe Uburundi burimwo ni bihe bigaragara ko bigoye umwene gihugu, aho abene gihugu bariko baravugana ishavu ndetse ishavu rikama riguma mu mitima yabo, ahubwo bo bakabategereje umwanya bazokwikura k'intwaro ya CNDD-FDD. Ibi byose tubagajije ko rero ni byatangajwe n'ikinyamakuru Burundi Libre cyandika ku mbuga ngurukana bumenyi gishiraho n'ubusesanguzi butandukanye kwa biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike, ubutunzi, agateka kazira muntu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru n'ibiganiro byacu byo birabandanya ku munsi w'ejo, aho tuzobageza ko inkuru nyinshi zitandukanye cyane ku mabanga anyegejwe mu iturirwa ry'amasoko abiri yahiye mu gisagara ca Bujumbura aza akurikiye isoko nkuru ya Ngozi. Ni mu gihe bivuga ko icuka kibi catanguye gututumba mu bagize umugambwe ndetse n'inama y'inararibonye cyane kuri ibi bintu bijanye n'imiriro iriko yamayaduka ku masoko agiye atandukanye mu gihugu. Fyonda subscribe canke sabone ni butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike, ubutunzi, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko n'Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora. Amakuru n'ibiganiro byacu byo birabandanya ku munsi w'ejo.